Hello bakunzi ba Trivial Dreams TV. My name is Chichina, ndabaramukije cyane aho muherereye hose, aho uri hose urafise indoto. Izo ndoto rero zishobora gukunda uyu munsi cange ejo. Byose ni Imana. Never give up. Yeah. Uyu munsi rero dufise umutumire abikora neza cyane, ariko akaba ari muri babandi baharanira gushitsa indoto zabo ararijoro no murango yiruka kugira ngo indoto ziwe zishike. Ariko rero tutararandira cyane tutaja kure, reka tubanze tumuhikaze tumuramutse. Turamukije cyane mutumire. Yeah, namahoro. Muraho murakomeye. Turashima Imana kabisa. Hari abariko badukurikirana hirya no hino mu bihugu bitandukanye za kure, ariko nabandi bari ngaha mu Burundi wacu muri kugubuci wacu bashaka kuba batakuzi bakubonye irya mbere, ntibakuzi uriwe, ntibakuzi icyo ukora, none urinde ukora iki? Jewe ndi maker, hari uwundi yitwa Marley tutazananye byamugoye yaragwaye. Ariko turi team soulmate, dukorera hamwe umuziki. Nyuma y'umuziki turafisa kandi kazi nyine dusanzwe dukora pembeni gasahiriza umuziki wacu. Mbega umuziki wanyu yoba ari gospel, yoba ari R&B, yoba ari iki? Ni profane. Profane. Okay. Maker, izina Maker kuki warihisemo? Izina Maker ni rirerire cyane kubera ko ndafise icyatumye niyita Maker. Ya mbere nkiri mu peti nakunda kuririmba, twararirimba, ariko narakunda ibintu bya production cyane, byo producer. Narumva no bumuhinyanyuzi, so nabikoresha telefone ico gihe sinari bwitore neza, numve ati mbega jewe nzokurikirana iki, nzomuririmbyi cyangwa nzomuproducer. Rero we bandanye muri make novuga ko nagiye ndevoriwa nza ndakora utu beat twinshi ntashoboye kuririmba, ariko sister wanje akaturirimbira ko muga mu nyuma arambwira ati we rero uri mu beat maker nanje ndumuririmbyi. Umva birambabaje muga muko yazararimbwira wowe uri maker beat maker, ndarikunda nyene cyane mbona nyene ni maker. None ni giki catumye wumva wotangura kuririmba kandi wari mu beat maker nawe akaba ari umuririmbyi, ariko akaguca intege yuko udashobora kuririmba? Ni giki catumye wumva woririmba? Yanci intege bivanye nuko avyumva wewe ico gihe, ariko nibaza ko akenshi yo ugira cika intege, ibaza ko no mu buzima busanzwe utoba, kuko ibiguca intege ni byinshi. Hari byinshi ura navyo bikaguca intege. Ahubwo je uko namara umunsi uko hahera igihe hari inyita, niko navuga ati okay nanje umunsi umwe nzogutangaza. Nibaza ubu ariko arabibona biko mutangaza, arabibona kandi arabikunda, arabiryohererewe. Mbega Maker afite abavyeyi bose? Ni bose, papa na mama. Izina Maker n'abavyeyi bari guhaye cyangwa izina ry'umuziki? Izina ry'umuziki. Izina wahaye n'abavyeyi niri? Yitwa Isumba byose Trésor. Trésor. Izina giza cyane. Maker ntarindira cyane gose mu kiganiro nyezina, uraberewe cyane. Merci beaucoup. Iyo style ninda kwambika? N'umugenzi wanje yitwa Gabi Gang. Nawe yanyambitse. Zoga ndumushimira cyane. Hama ikibazo kiri cyambere niki? Mbega ibyo byo kuririmba wabitanguye ryari? Natanguye kuririmba nkiri muto cyane. Ndibuka nararirimbye muri église, twarakunda kuririmba kubera ko mushikanje aravuza piano, siba muziki kandi nabaririmbye hafi nka famille yose. Ko na papa araririmba na mama araririmba. Nibaza ko rero ari akoko ko na sokuru wanje yararirimba. Nibaza ko ntari kuvamo je nyine ntaririmba. Sibye ko gusa ntatoye naririmba gospel, ariko ndi turabaririmbye. Nabo baririmba gospel? Baririmba gospel bo. Muri abo baririmbyi bo mu Burundi cange bahandi hose ninda kwinspira kugira ngo ushobore kuririmba? Mu muziki ndundi. Mu muziki. Bon, si wonga mu Burundi gusa ahariho hose.
ndakunda umuntu yitwa CK Nigeria from Yego. Nigeria yeah. niwe anyinspira afite ijwi ryiza yandika neza niwe anyinspira rero twitege ko indirimbo ziwawe ari izise na nk'iyo muririmbyi oya ubundi hariho gukunda umuntu no gukurikirana ibintu byiwe no kumwigana biratandukanye urashobora ndashobora kuba nkunda ikintu cyanaka ariko ntamwigana ariko gusa nkaba ndamukunda akaba mbere icyitegererezo bivanye n'ibyo akora ariko ntamwigana biratandukanye cyane. ni kihe kintu cyatumye wumva wufata umwanzuro wo kuririmba? umuziki donc ndawukora nk'akazi, umuziki ngenda ufata nk'akazi kandi bari ibintu ufatira umwanya cyane ndawuyumvira ko buri mwanya ntibisigura ko ntafise ikindi kintu nkora, ndafise ibyo nkora ku ruhande ariko umuziki ibiki ndafise akazi zishimye kubivuga ntari okay byose ndabifatikanya donc ndabifatira umwanya ibintu niyumvira ko cyane ndetse binantwa neka nka capacité yanje mu mutwe nka 70% umuziki no wokipa bibaza ko rero ndabifata nk'akazi kuko utunze benshi hari abaririmbyi benshi batunze imiryango yabo hari benshi babayeho neza kandi turababona na twebwe akaronga mu Burundi ni nk'abantu nka Big Fizzo arafise umuryango kandi abayeho neza tunze umuryango n'abandi benshi nashimye kuvuga. Donc atunze umuryango kubera umuziki cange atunze umuryango kubera ko afite utundi akora ahambavu y'umuziki? Umuziki wonye n'ukora ariho papa niwe yakunda kutubwira ati one leg at school one leg in business. Sigura ko twe yarakunda kutubwira mugabo ntitwatahura icyari cyo kubera ko nyekari kwira twari tukiri batonyi cyane ariko bisigura ko ukuguru kumura gutera mu kindi ukundi twagutera mu kindi byose biga pushingana bikaduzanya. Umuziki ushobora kuma cyangwa nkahabwa na kijya kindi ariko nje cyo mba nipfuza muri jewe n'iterambere. Nibaza ko rero umuziki uramfasha cyane ndetse naho kandi kazi kakamfasha kuko uramfasha kwamamaza ibyo nkora. Isigura ko wewe ufise ikizere cyuko uzoshika aho ushaka gushika. Ego. Indoto zawe ko zizoshika. Ego. Mbega watubwiye ko mushika wari we yaguca intege yakubwiye ko udashobora kuririmba uzi kugira ama beats. Hambavu y'uwo mushikawe. Nta wundi muntu yashoboye kuza akaguca intege ahubwo ati ibi bintu uri kurinjiramwo sivyo ni benshi. Ni benshi. Abagenzi hari nk'umugenzi nashobora kwandikira nk'indirimbo nkamubwira ati ola tingwa hano kano kantu kumva gute, kambwira ati wahaye wadekonye waririmbye nabi indirimbo irabishe. Just nyene byanshira handi hantu kure nyibaza ati mbega jewe ni gari nzoshobora kuririmba abantu bakabishima basi nubwo baba batanu muri mwijana nkumva basi ko hariho n'umuntu ashigikiye mu byo ndiko ndakora. Nibaza ko abaguca intege batabura mu buzima busanzwe, abaguca intege baba benshi usibye ko mushikanje nawe ari we yatumye niga ariko yaguhaye ingufu, yamahaye ingufu yashikanye ahandi hantu. None muri ico gihe watanguye kuririmba watanguranye n'abandi comme team comme groupe cange watanguri wenyine ko watubwiye ati muri kumwe n'uyundi muri team? Eske watanguri muri team cange watanguri wenyine hamuja muri team umunyo? Natanguye ndi jenyene ko kujya ku mwana avuka ari umwe karo ntabagenzi munyo. Ego natanguye ndi umwe navutse jenyene umuziki wakuze donc kujya twamenyanye kubera ko nari mfite ibyo maze gushikako. Nibaza ko nawe aricyo cyatumye yemera ko dukorana tumugwi ariko nibaza neza ko twese turashoboye. Turashoboye nuko atari ngaha mwari kumwumva nawe. Ariko ndakeneye kumenya ati Meka afite indirimbo izinezi, Meka hari indirimbo amaze gusohora zikagaragara, Meka hari ibikorwa ariko aradutegurira bishasha. Mbega ufite indirimbo zimaze gusohoka?
urafise indirimbo imwe iri hanze yitwa Jalaus iri out. Jalaus by Soulmate Hit, mwandike kuri YouTube muraza kuyibona. bakunzi ba Chive Dreams mukoma dukurikirana, mugende kuri YouTube mwandike Jalaus Mix by Soulmate. by Soulmate. Ngene muirabe mukurikirane muze murakurikirana indirimbo iryoshe. Numva ko yatuzaniye na style nshasha. Nivyo no ndiko ndiyumvira ariko nanayimubonyemo kuko na style yaje yambaye ni style idasanzwe cyane. Bisiguye ko aje kutwereka ibintu bishasha gusa. Hama Meka iyo ndirimbo hambavu ndo ndimo ntazindi ndimbo ufise. Ya indirimbo ziriho zanditse. Ari zanditse zimaze gukorwa mu ma studio yagiye atandukanye. Ya ndabibutsa ko dufise na coming soon indirimbo yitwa Marayika. Ejo bundi turayishira hanze. Yego. Ikoze neza, style imeze neza. Bega ubu kaciyemo hagarika. Bega muri uwo muziki wawe watangoye hari umuntu yagushigikiye, hari umuntu yabari hambavu yawe kugira ngo agufashe iyo ndoto yawe ishike aho wifuza kugera? Ya muri kano kanya nawe mfise, ariko nibaza ko umuntu uza kumuronka mu gihe amaze kubona ibikorwa. Ya ndabise wabinyipfurije, wabinyemereye kazomfasha mugabo ndabibona. Ukwizera Imana gusa, Imana izomushoboza. Ya bizogenda neza. Hama tumaze igihe kirekire tuko tubona abantu binjiye mu muziki iwabo bakatakaza icizere, mu bagenzi bagatakaza icizere, ahantu hose baciye bakababona kundi kuntu kutariko. Mbega bako winjiye mu muziki nta bantu bamaze gutakaza icizere cyange mu muryango babibona gute, muri famille wanyu muhiri wanyu babibona gute? Ya muhira cyambere barabinezererwa, akenshi baranamfasha mu bituntu tumwe utuntu two kwiga umuziki muri rusangi, baragira ati bino nivyo bigezweho. Ya muhira apari yo muhira baramfasha cyane. Ego nuvuga ko mu bagenzi akenshi urumva nashaka ndakubaze ko twama tubona iyo abantu binjiye mu muziki cyane mu muziki nuvuga gute uyi muziki nyene dusanzwe tumenyereye atari gospel, kenshi usanga batakaza icizere, gasanga babona mu izindi ngeso, gasanga n'umuntu yarameze neza atanga kubonamwo ko anywa itabi cange anywa ibindi biyaruyura mutwe cange akaba ari nk'umusambanyi. Mbega wewe muhiri wanyu bakubona gute? Mbega icizere wari ufise kera nico n'ubu gifise? Muhira uko nkura ko hari igihe niko bangirira icizere bivanye nuko banzi, kuko baranzi cyane kurusha uko abandi bantu bashobora kumenya. Nibaza ko muhira atakibazo bibatera kandi nibaza ko umuziki naho butandukaniye ushobora kuguhindura wese. Aya turawuririmba mugabo ntitubamwo cyane. Mbega none mu muziki muririmba ibiriho canke muririmba ivyo mwiyumviriye bizobaho? Hari igihe turaririmba ibihari ibigaragara. Nk'ubu wewe wakundanye naka yaguhevye sawa, ndaciye ngaha mu Kinama ndabonye abantu akaruriro ndagwaye, ndaciye ndagiye nko muri ville cyangwa handi hantu hose nkabona umuntu asaba, nkagira iciyumviro cyo gati bino bintu bikankora ko cyangwa nkabona situation itameze neza, nkashobora gukura mu indirimbo nkaho nakaruro numva turirimba ibibaho. Hari igihe hariho n'abaririmba ama illusion ibitarabaho ibizobaho cyangwa bakabyizerera muri iyo ndirimbo. None ariko n'undi kandi sindanyugwa. Ego wowe nka Meka ukagenda nko kudodora mu rugo kanaka, uririmba izi ndirimbo ziwacu bivanye n'ukuntu bakuzi, kuko nimba uno munsi badarashobora kuba batarakumenya hazogera igihe bazokumenya. Mbega niriye tandukaniro ry'uko bazokwakira, ukuntu bazokwakira nk'umuririmbyi n'ukuntu bazokwakira nk'umuntu nyine asanzwe? Wambonye gute? Kirakubonye nk'umuririmbyi. Oya
wanyakiriye gute ariko bon jewe byavanye n'igikorwa turiko turakora nje nawe niko mvuga ati woza donc mandi majambo umeze neza ndikurunsa neza nambara neza ntacyo mbuze mani mu majambo bakenashize kuvuga ati mu gihe ugiye kudodora mu rugo kanaka ntaco urumva nko kuraba nk'umukobwa canke nko kuresha canke nko gusaba umugeni gutyo ntiharagira ko ndamusaba ntihagera nakarorero ndiko ndakubaza bazonyakira donc urumva ko dufatire ku bandi ntaco dufatire ku bandi dufatiye ku bandi hari igihe umuntu kiza kuza agiye kwa gufatana na cakindi donc icyizere nta cyizere baba bafitiye mbega none umuntu aza kudodora asanzwe aririmba indirimbo zacu z'isi bo mwakira co kimwe n'umuntu adasanzwe aririmba mbega mu gihe batubakira co kimwe nirihe tandukaniro mbe kubera iki bo baririmba indirimbo za Canje wa Miss zari gospel zijya we na kweri meka oya nibyo mu bigaragara ndavuga ko indirimbo za Profile simbi yego kuko nk'akarorero nka D1 yaririmbye Sitaki nta message wakuyemo harimo ama message menshi indirimbo za Profile ni indirimbo harimo indirimbo zihanura si gospel zonyene zihanura oya haba harimo indirimbo donc bivana n'ingene wanditse si zose zimeze nabi kandi indirimbo imeze nabi ugiye tugiye kuraba banaka nka Double J yararirimbye ibisusu ugiye kuraba mu buzima busanzwe wosanga nuko ntavyo tuzi ndiko ndiyumvira ushobora gusanga nabijya bintu atavya kunda rero novuga ko ivyo biratandukanye cyane ne ariko meka tuvugana ukuri nshaka tuvugana ukuri wewe woririmba ibisusu nakora ndiko ndaguha ego woririmba ibisusu hama byarengana ntubiraba kandi uzi ko wabiririmbye yabiririmbye kubera ko azi ko hari ababikunda ushobora kuba afise umujama wiwe abanye ndeba avuga ati urayire demo tingidi bintu mwene ivyo uravyumva urashobora kubiririmba utabikunda bivanye n'umugenzi wawe idea ukayikura ku bagenzi bawe yego ariko kandi nsubi nyuma gatoya mu ndirimbo wambwiye ati iya ndirimbo yitwa Jalaus tumenyereye ko kanshi ugiye gusora indirimbo njya kuntu bayicisha mu cyuma bakayirongorera amajwi neza ariko turashaka natwe twumve akajwi kiwawe n'abatumire n'abantu bari kwadukurikirana bumva ati Meka ni Meka wa vrai canke ni Meka wa fake kuko Meka ndazi bari kwise bivanye n'ibikorwa byabo twerekere urashaka kutwekeza ibikorwa byawe nta kibazo Oh baby, how you love me, I like it. Your body and your face, I like it. Bafisi shariko wangunz, ondabigeze goods, collagen na gukunze love. My baby, how you love me, I like it more. Ururukundo nagwisanzemwo, kugukunda mvyiyumvamwo. Oh yeah, My baby, how you love me, I like it more. Ururukundo nagwisanzemwo, kugukunda mvyiyumvamwo. Oh yeah, My baby, you turn to the left, or turn to the right. Oh Karamage, you turn to the left, baby, turn to the left, oh, turn to the right, oh yeah, my baby, you the one. Wadufiti ye Jalaus, wadufiti ye Jalaus, okay, oh Jalaus, my darling, you my only. Wadufiti ye Jalaus, oh wadufiti ye Jalaus, okay, oh Jalaus. Oh yeah. Oh wow. Félicitations. Urarembye neza cyane. Thank you very much. Indirimbo iri kuyumva amajambo arimo vraiment aravuga ati umuntu yari yamedise kabisa. Ari kibazo kiri muri iyo ndirimbo. Ego. Mashize mu Kinyarwanda. Ego. Ngo mvyiyumvamwo kubera iki abarundi tugende twibatikanya Ikinyarwanda ikirundi ducaga. Ngo ndakubwira. Ego. N'abanyarwanda urumva baririmbye ikirundi. Oya. Akarore. Nze umbirize neza. Sishoboye kugatanga ngaho mugabo.
urumva kuririmba ururimi biravana hari igihe ushobora kuba wabishize mu kirundi ukumva akavuga ati nyamba shize mu runo rudome biraza kumvikana nabi kugira ngo indirimbo yanjye itaza kumera nabi kankoresha ikinyarwanda kugira ngo bimere neza bigende neza. Ni byiza cyane. Mbega muri inyuma y'iki gikorwa cyanyu muri ko murategura mwatubwiye ko ariyo coming soon dutegereje vuba cyane none iyo bari clip canke iyo bari audio nibaza ko ntiharagira kubera ko twifuza kuyirekura abanyeshuri bavuye ku ishuri. Audio twarayihejeje ndabibutsa ko indirimbo yitwa Marayika dushobora kuba na clip video ariko wowe uri kwategura ni audio nyine clip video byose audio video byose yego ariko hari ikintu je nama mbona kandi kimbabaza cyane ona nk'ubu wewe novuga ko uri kuratangura warinjiye waratanguye ariko nturashaka kugera aho ushaka none dufate akarero nko kuri ba Fizzo ba Double J bande urabona nemwe nko mu gihe uzoba bamaze kumenyekana nka kurya tutawanga kugara biravana kugara ni personality y'umuntu donc ni kamere y'umuntu aje unzi nk'umuntu agara bagusa nshobora kuronka iyo hiti kandi ushake urabe neza nk'ubu wowe umwandikiye Fizzo ntashobora kwishura cyane je nk'umuntu umwandikira ntashobora hari gihe anyishura cyane nanyishure mu bisanzwe umuntu yamaze gukura hari abantu banze ukaraba kameme tuno muntu ninde aho umuntu akwandikira kubwira uburofu ugasanga navyunguka ariko arakuzanira rero ugara ushaka kuzana ivyunguka je ni vyunguka rasta akuna mchezo kwe urumva bisigura ko wewe nje nakuramutsa makeup bitomeze neza nta kuzana ivyunguka cyangwa ngo ndakore challenge kukwishura donc kukwishura nibisanzwe ndashobora kukwishura tukanaganira me nuko ikintu abantu benshi batamenya mu muziki nuko aribaza ngo yandikiye Dramati mwishura abafise brand jejwe kwishura ama message kuko ibyo abafise ni byinshi ushobora kugera imbuga zose uri mu artiste rumwe muganga twebwe tukiri hasi birashoboka ariko iyumvire ati mu gihe ubukurikiranwa abantu ibihumba amajana uba wishura message zingahe ku munsi hayiga ziterera umwanya rero nibaza ko kwishura nibisanzwe je nzobishura nangora naco bitwara nzonyeshura ariko no ndakwishura okay bakunze yacu dreams ko murumva bon nari kuvuga ukibazo shoko iyo umuntu amaze gutera imbere akabona afise izina tutanga kubona ko babandi bayaga kera ataco bakirimwo ariko byiza kwari kugira ngo wewe wateye imbere washitse imbere wagiteye intambwe wagize aho wigejeje ugafata babandi batoya bakiri hasi ubaduza nawe impano kuko tugiye twese ariko tugiye turigungira ko twebwe twenyene nta hantu tuzopfa dushitse ariko Mika aragano gatoya nari bwakubaza nta kibazo okay Mika tumufate ku muntu akunze ari muri love cyage byo sinshimye kubivugira ngaho imbere ya kamera muze kubimbaza duhejeje ikiganiro kubera shaka kuvuga ko ndamufise neno kubesha aho bimenye oya cyangwa uheruka gutegwa indobo tubwire yarayanditse indirimbo y'amarira ndirimbo y'amarira kubera watewe indobo cyangwa n'undi yatewe indobo ndacyarondeza mu kiganiro twagiraniye mu ntango nakubajije ikibazo umnyishura ngo turiko turaririmba bivanye hano duciye twumva ngo naririmbye Jalousie kubera bari badufitiye inzigo naririmbye Jalousie kuko bari badufitiye inzigo bari bafitiye inzigo n'umudemo rero barabikwamishije umudemo nawe ubyara nawe waratewe indobo sindobo nariye ahubwo nije nigumuye okay bon karagaciyemwe ariko nibyo biba bikenewe ariko kandi Mika uvahe
uri umurundi cyane umusuririmba nani anglais nyene itomoye fresh nta kirundi wumvisemo okay ndi umurundi cyambere nani kama ni Mr Champagne kama ninde hari abashiramo ikirundi kandi atari abarundi rero ubu bamenyeshwa niki mu gihe ubazi iyo bava canke mu gihe ubazi ko atari abarundi meno mu gihe ariko aravuga ikirundi urabumva ariko wewe byancanye jewe ndi umurundi nkuko twatanguye dukora kino kiganiro twavuze mu kirundi ndi umurundi wa Mutama Mutama ni intara ya Kayanza mvuka i Bujumbura niho nataye uruzogi ariko papa ava mu Kayanza bava mu Kayanza nawe ni umurundi nyene twese turabarundi none Meka urabona ko mu gihe wotera intambwe ukaja imbere indoto zawe nkuko wamye wifuza ko washitsa ku ndoto zawe ego turamenyereye benshi baze baduca intege abandi batubwiye ati hariya ntiwoshobora gushikayo n'abahashitse ntaco barimarira n'abahashitse bararira ntaho ushobora kugira bakaduca intege ku bwinshi ndazi ko tugenda tubikora twisunze Imana ishobora kubikora kandi bikagenda neza mbega ni mu gihe uri kurakora ukabona niko bigenda neza mu gihe uzobona ko byagenze neza ni kiye kintu nawe uzokora kugira ngo umuziki w'u Burundi uteruje imbere canke impano z'abandi bana canke z'abandi bagitangura bacinjira bakiri bato zitera imbere imigambi bise ni myinshi kuko hari ibibazo tugenda duhura navyo dufate twebwe tugitangura tucinjira nibaza ko byinshi ndabibona tuba dukeneye support nko kuba mwanumiye ngaha ni support mwamaye hariho abipfuza iyo support ntibayironke rero nibaza ko kuduza abakiri bato mugenzi ubona arashitse imbere ni ibintu mparanira cyane nifuza kuzogwanira n'abatoyi banje ico gihe bazoba bahari n'abacira inzira nkabereka ati dogo ntudekone you have to do that cyangwa kora iki giruku yego biri mu migambi niwe muririmbyi wumva ko mwufashanya kuririmba collab mu Burundi aha nyine mu Burundi niho nshaka kumva uwo muririmbyi uvuga ati jo umuririmbyi vraiment ndamwemera bivanye n'ukuntu yandika canke n'ukuntu aririmba we watubwiye ko indirimbo ariyo wanditse okay uri umwanditsi ko kenshi uri umwanditsi ukahura n'undi mwanditsi urabona ati umwanditsi arandika neza canke arandika nabi uri umuririmbyi urashobora n'umuririmbyi ararimba neza canke aririmba nabi n'uwe muririmbyi rero ubona ko mukorana umuntu nkunda numva turirimbana hariho Satubi nubwo naba nkunda kumuvuga mu biganiro ndakunda Satubi muga natisemba ndumva ko byoba vibe kuko ari ukuntu tugomba kuririmba style igomba gusukona baza ko turirimbanye baramata vya amavuta by'amasoro mbega ku munsi ushobora kuririmba kanga yo ni kenshi man akenshi je nk'abantu bazahomba mu gatondo iyo mbyutse hajya ijwi rikiri base ndakunda rijya jwi rya mbere kuhanza nk'ibyoga nkasuya nkaririmba ndashobora kuririmba nka 5 ku munsi canke 4 mbega indirimbo zawe zishikiye ku rukundo canke urukundo ubuzima umunezero vibe byose amarira donc uri wa rukundo oya okay muzobibona mu minsi iri imbere ndabafitiye aga surprise ka song ira style amapiano zigezweho meze neza zigezweho vraiment c'est vibe no kunezerwa kuryohega kuvuga rero uri mu artiste ntiwisunga ngo urukundo canke iki wowe uririmba ibikubako uraririmba ubuzima ndashobora gukora nka buri note ugasanga nkubiswe n'ubukene ico gihe ndaronse idea y'indirimbo sigura rero uri kuraririmba ntushobora uri umwanditsi ntiwandika ngo urukundo gusa ntaho ugira wisunga oya ne Meka oui indirimbo yawe numvise style waririmbyemo
ariko ndamaze no kuyumviriza irya ndirimbo nubwo nayikubajije yego style wayiririmbyemwo nta umenga nta murundi ndayumvamwo ari kayiririmba mu irya style December okay ariko ukaba ushaka kuririmbana na Satubi nawe urabona style aririmbamo urumva ko mwonkuze indirimbo zanje zose navuze sizosuzi iyo niyo wumvise ndaririmba imwe nkashyira muri style nshaka yabiravana si kuvuga ngo ndirimba ndaririmba indundi zimeze neza kandi zanditse neza rero si style yose si indirimbo zose zoguma zigenda kumwe oya zirahindagurika bakunzi bacu James muko murumva aho muherereye nimba mwoshaka kwegera Satubi mu iki kiganiro kirabe na December abone umufana wiwe ewa aramufana sana kuko urumva arakeneye na collab kuri we ndabivuze arakeneye collab kandi arabikora neza cyane kandi aramukunda aramwemera yemera ibikorwa byiwe hama nawe niyamukenera azoturondere tuzomushikiriza umufana wiwe nawe bibonanire hamanezerwa aba rero Meka oui gerekana ubwiye abakunze riko adukirana n'abandi bari kubarinjira mu bikorwa nk'uku ariko bari kubaracika intege ya cyambere ndabakunda abafana banje naba nababwiye aho muri hose ndabakunda hama abacika intege nabo nibaza ko nibareka ibyo bintu byo gucika intege kuko nta kintu kibura ingorane no pain no gain bisaba kubabara kugira ngo ushike ku byo ushaka bisaba umuruwe tagapfuye ntagakira turafise urugendo rurerure cyane tukiko turarondera na Satubi arumva ko hari icyo atarakora nawe nyine hari ashika mu bandi bantu akabona nyine ko ataharagera nibaza ko neza rero batocika intege ahubwo bashikame bakore cyane no gukora cyane byose biva mu gukora bakoze James mukoma dukikana genda mugira subscribe share na comment kandi za commentaire ndazikeneye n'ubu ndacabasaba ndazikeneye bwa turabe ko mwanyuzwe mushake mudutume n'undi muntu mukeneye tuze tumuzane tumubazanire ko tugende tubona ko miko muranezerwa ko nimwe byishimo byacu nimwebwe dukora kugira ngo munezerwe kandi ngo kugira ngo ntimunarambirwe mugume mumeze fresh hama kajambo kanyuma turabakunda cyane kandi Imana ibahezagire gose mwarahezagiwe naho utaha thank you